umuntu wese urya ruswa muri iki gihugu Imana imurebe, kuko abarundi bakeneye kubona Imana, bakeneye kumva Imana ivuga. Abarundi bakeneye kurya, bakeneye kuryama, bakeneye guhaga. Tugiye kubwira Imana ngo imanuke muri iki gihugu. Mufite ubutare, mufite ibibira, mufite amazi, mufite Tanganyika yuzuyemo amafi. Kuki mutarya amafi ya Tanganyika? Turasaba Imana ngo ibikore muri iki gihugu. Ndagira ngo mbabwire ko Burundi bukize kuruta Ubudage. Bufite ubutaka, bufite ubutare, bufite ibintu byinshi Ubudage butagira. Ariko niki gituma Ubudage ari ubwa kabiri muri mu isi? Mwebwe Abarundi ntimubeho neza. Shalom, tuwaye ikaze kw'inombonesha kure iriba ryiza. Turi ku munsi wa kane aho huguriwe icese igikorane kidasanzwe kiriko kiremeshwa n'umukozi w'Imana Dr. Paul Gitwaza, intumwa uwatanguje ishengero Zion Temple Celebration Center mu isi yose, ariko kandi ikaba ifise ishengero mu Burundi. K'uyu munsi niho cyugurwa icese. Mu kugurura ico gikorane, umukozi w'Imana Apotre Dr. Paul Gitwaza yafashe umwanya avuga ubwa mbere yaje mu Burundi, avuga n'ingene yatanguje umugwi wo gusengera igihugu witwa Campagne de Deborah kuva muri 1996. Since 1996, nakomeje nza mu Burundi dusenga, duhamagara Imana, tuganira ijambo ry'Imana kugeza muri 2014 up to 2014. Icyo gihe muri 2013 twari twimukiye muri Amerika n'umuryango. In 2013 we had moved to the US with the family. Kuva icyo gihe niyo turi, and that's where we have been since then. Dukomeza tugenda tuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi. We keep moving all over the world preaching the good news. None hashize imyaka 12. It has been 12 years. Turi muri 2026. We are now in 2026. Imana yongeye kutugarura muri iki gihugu. God has brought us back here in this country. Nyuma y'imyaka 12. After 12 years. Ndizera neza ko I believe Yamana iracari Yamana. the same God is still the same God today. Yamana idahinduka iracari Yamana. The God who does not change is still the same God. Yamana y'Abarundi iracari Imana y'Uburundi. The God of the Burundians and Burundi is still the same. Yamana yagize ikivuga kuri iki gihugu iracavugana no. Avuga ko yaje kugira ngo bafate umwanya uhagije wo kwibutsa Abarundi ivy'Imana yabavuze ko no gusengera igihugu c'u Burundi. Ndagira ngo mbabwire Abarundi aho muri mwese, Imana yanyiri ku ngoma. Imana iracavuga kandi Imana irakomeye. Imana y'u Burundi nizima irakomeye. Ndagira ngo mbwire n'abanyamahanga bari mu bihugu vya kure duciye mu ndimi z'amahanga ngo Imana y'u Burundi irakomeye, ni Imana irahari. And I want to speak to those who don't understand our local languages, telling you that God of Burundi is powerful and he still works and he still performs his word. Avuga ko hari ivy'Imana avuze ku gihugu c'u Burundi, ko icamuzanye ari kuyibutsa kugira ngo ivy'Imana avuze ku Burundi bishike. Hari ivy'Imana yavuze kuri iki gihugu. There are things God spoke over this nation. Naje kugira ngo twongere tuyibutse kugira ngo isoze ivyo yavuze. I have come that we remind him so that he fulfills what he said. Naje kwifatanya n'Abarundi n'Abarundikazi ngo twibutse Imana yavuze kuri iki gihugu. Yafashe umwanya asengera Burundi, yongere yatura amahoro ku gihugu c'u Burundi, yatura amahoro hagati mu gihugu, mbere no ku mbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndagira ngo duhamagare Imana y'amahoro, amahoro yuzure muri iki gihugu, ku mipaka y'iki gihugu, amahoro yuzure mu Burundi. I want us to call the God of peace, that peace may surround this nation, fill this nation all over its borders, that peace will flow. Tugiye gusabira Burundi kugira ngo Imana imanure imigisha, imvura y'umugisha muri iki gihugu. Tugiye guhagarika imbaraga z'umwijima ziri mu kirere, imbaraga z'intambara, imbaraga z'inzara, imbaraga za ruswa zihagarare muri iki gihugu, kuko ni igihugu cy'amasezerano. Umuntu wese urya ruswa muri iki gihugu Imana imurebe, kuko Abarundi bakeneye kubona Imana, bakeneye kumva Imana ivuga. Abarundi bakeneye kurya, bakeneye kuryama, bakeneye guhaga. Tugiye kubwira Imana ngo imanuke muri iki gihugu. Maze yibutsa Abarundi ko icyo bakeneye ari kunezerwa ivy'Imana yabahaye, ko nta mwana w'Umurundi akwiye kuba impunzi. Kuki mutarya amafi ya Tanganyika? Turasaba Imana ngo ibikore muri iki gihugu. Iki gihugu gifite udusumo twinshi amasararo, kuki mutagira umuyaga nkuba mwinshi muri iki gihugu? Tugiye gusaba Imana ngo izane electricité, inganda zikore, habe transformation muri iki gihugu. Yongeye kwibutsa Abarundi ko Uburundi bufise ubutunzi bukomeye buruta ubw'igihugu c'Ubuswisi benshi birukira kuja kubamwo. Yibutsa ko Uburundi bufise ubutunzi
buruta igihugu ca Suisse inshuro zirenga 100. Aho ni mu gihe Ubusuwisi bufatwa nk'igihugu ca kabiri gitunze ku isi. Ubutunzi Burundi bufite buraruta Suisse inshuro zirenga 100, ariko Suisse ibayeho neza kuruta Barundi. Ibyo Suisse ifite uyu munsi biva mu Burundi, niki gituma Barundi batabaho nk'Abasuisse. Tugiye gusaba Imana ngo yibuke iki gihugu. Ndagira ngo mbabwire ko Burundi bukize kuruta Ubudage, bufite ubutaka, bufite ubutare, bufite ibintu byinshi Ubudage butagira, ariko niki gituma Ubudage ari ubwa kabiri muri mwisi. Mwebwe Abarundi nimubeho neza. Tugiye guhamagara Imana, si Imana ya injustice, ni Imana ya justice. Ihaguruka irenganura Abarundi bave muri aka kaga n'agahinda. Nta mwana w'umurundi ugomba kuba impunzi hanze. Mufite igihugu gifite byose. Ndi mugomba kuba impunzi ekonomike. Mufite ibintu byinshi bya ekonomi muri iki gihugu. Tugiye gusaba Imana ngo ikingure imiryango, tuboha abadayimoni buzuye muri iki kirere, batuma igihugu kitagira umunezero ngo cishimire ibyacyo. Yasabye abitabiriye igikorane kwizera kugira ngo bafatanye nawe gusengera igihugu c'u Burundi no kuhatura amahoro kw'iki gihugu. Ndagira ngo murabyizeye ko tugiye gusenga kandi Imana yumva. Do you believe and we will pray and God will hear? Tugiye guhamagara Imana kandi irakora. We are going to call God and He will move. Iyi Imana twabonye ikora. We have seen this God move. Twabonye Imana yuza amasezerano. We have seen the God who fulfills the Twabonye Imana promises. isubiza amasengesho. We have seen Him answer prayers. Tugiye kwihamagara We are going to call Him. Imana ya Eliya ku musozi Karumeli. The God of Elijah on Mount Tugiye Carmel. kurwana n'imyuka ya Baali yaje muri iki gihugu. We are going to fight the spirits of Baal that have come in this Tugiye land. gukubita hasi imyuka y'ubutinganyi ikorwa muri iki We gihugu. are going to break down the powers and principalities of homosexuality in this land. Amahoro y'Imana amanuke. May the peace of God Reka come. tuzamura amaboko yacu Let's twese raise our hands all mu of izina us. rya Yesu. In the name of Jesus, Imana the y'imbaraga, God of Imana power, y'ububasha. the God of Uburundi authority. ni ubwawe, Burundi belongs to you. Bujumbura ni ubwawe, Bujumbura belongs to Gitega ni you. iyawe, Gitega belongs to provinsi you. zose ni izawe. All provinces belong Mu to you. izina rya Yesu, In the name of turahagarika Jesus, abadayimoni we stop every bari mu demon kirere in cy'Uburundi, the realm of Burundi. abadayimoni b'intambara Demons of war. turabahagarika. We stop them. Turavuga amahoro, We speak peace. amahoro ku Burundi, Peace upon ku Burundi. mipaka y'Uburundi, Upon the land of Uburundi Burundi. na Tanzania, Burundi and Uburundi Tanzania. na Congo, Burundi and Congo. Uburundi n'u Rwanda. Burundi and Rwanda. Turavuga amahoro, We speak peace. Uburundi na Zambia. Burundi and Turavuga Zambia. amahoro, We speak peace. amahoro ya Kristo The peace of Christ. namanuke. Let it come down. Turahagarika umwuka w'intambara. Stop the spirit of Nta war. maraso y'Abarundi azongera kumeneka. The bloodshed of Burundians will be done here. Abarundi bagomba kuba mu mahoro, Burundians have to live in peace bakabana mu mahoro, And bagasangira umwami, and share the king bagasangira Imana, and share God bagasangira ubutaka. and share Mu land. izina rya Yesu, In the name of mu izina Jesus. rya Yesu, In the name of turakubita mu Jesus. kirere. We attack the spiritual realm. Dayimoni, Every demon. dayimoni, Demon. turagukubita. We attack you. Rekura, Release. rekura. Release. Amahoro y'Uburundi The peace of Burundi. namanuke Let it mu flow. miryango y'Abarundi, In the families of mu mazu Burundi. y'Abarundi, In the homes of mu mirimo Burundi. y'Abarundi, In the jobs of muri Burundi. parlema y'Abarundi, In the parliament of muri Burundi. sena y'Abarundi, In the senate of Burundi. muri executive In y'Uburundi, the executive of uhereye Burundi. kuri perezida w'igihugu From the president of the nation. n'abaministre bose, And all the ministers. abakuru b'ingabo, And the leaders of the abakuru army. b'umutekano, The leaders of security. abapolisi, The police. ba guverineri. All the governors. Turasabira bose We are praying for all amahoro of ava them. mu ijuru, Peace from heaven. umutuzo wo mu ijuru Peace from heaven. numanuke Let it come muri iki down. gihugu. In this nation. Turakubita We attack umwuka w'ubujura, the spirit of stealing, ubwibyi, of theft, ruswa, of corruption. wa mwuka we, You wa spirit, dayimoni we, you demon. turakuboha We bite you. Turakuboha. We bite you. Turakuboha. We bite you. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Rekura, Release. rekura Release. umutungo ugera kuri buri Murundi wese, Let wealth reach every buri Burundian. Murundi wese abona amaronko, Let every Burundian have babona icyo resources. kurya n'icyo Let them kunywa, have food and drink. abana bige, Let the children be amazu educated. yubakwe, Let houses be built. abantu bayabemo. Let people live Mu in izina rya houses. Yesu, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu, In the name of Jesus. umwuka wa ruswa The spirit of corruption. turawukandagira, We trample on it. turawusenya, We break it. turawusenya We break mu it. izina rya In Yesu. the name of Umwuka Jesus. w'ubusambanyi The spirit of adultery and muri iki kirere fornication. cy'Uburundi In the spiritual realm of Burundi. turawuhagarika, We stop it. umwuka wo gusenya amago The spirit of divorce. mu izina
izina rya Yesu In the name of turahagarika Jesus, we stop it. umwuka w'ubutinganyi. The spirit of Iyo homosexuality, bwe mu mitwe yayikukana we attack those demons. turayikura mu Burundi. We remove them from Burundi. Abarundi bubake, Let Burundians have strong abana marriages. n'abagore babane n'abagabo bose amahoro. Let the men and the women live in peace. Amahoro y'Imana nagwire, Let the peace abound. amasezerano yuzure, Let the promises be fulfilled. ibitangaza bibe Let miracles mu happen. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amashi menshi n'impundu nyinshi ku Mana. Love for Jesus. avuga ko ivyo bigiye gushika mu Burundi. Ivyo Imana yavuze What God spoke, mu bitegereze biraje. wait, it is coming. Mu byitege biraje. Wait for it, it is coming. N'Imana isohoza amasezerano. He is the God who fulfills his promises. N'Imana isohoza ivyo yavuze. He's the God who fulfills what he said. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Icyubahiro ni icyawe Mwana. The glory belongs to you alone, O God. Icyubahiro ni Birasa nkaho ikimenyetso kidasanzwe umukozi w'Imana Dr Paul Gitwaza yakoze cyo kwatura amahoro ku gihugu ciza cy'u Burundi gisa n'igikorwa Yeremiya yanditse ibice 29 ku murongo w'indwi ahavuga ngo mwifuriza amahoro igisagara kuko kibaye amahoro namwe muzoba amahoro abe mu gihugu cy'u Burundi kurusha uko biri.